Hello, ni Drift. Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri bimwe mu bimenyetso uzobonana umukunzi wawe, bigatuma umukunzi wawe umuhunga canke ukamwikuramwo kugira ngo ushobore gukiza ubuzima bwawe, kugira ngo ushobore kuzorondera undi muntu uzobeho wishimye. Uyu muntu numubona n'ibimenyetso si umuntu mwiza wo gushira mu rugo ngo mubane ngo iteka ryose canke mubane ubuzima bwawe bwose. Uyu munsi ngiye kuvuga ibi bintu kuri kote y'abahungu canke kuri kote y'abakobwa. Nubona izi ngeso uzumenye yuko aba bantu bateye gutya atari abantu bo kubana nabo mu buzima, canke atari abantu bo guha umwanya wawe canke guha umutima wawe, kuko bizorangira ubabaye canke bizorangira wicuza cane. Benshi abantu tukora amahitamwo ugasanga tugize amahitamwo kubera urukundo, tukibagira yuko urukundo rushobora kuzima hagasigara hakora experience. Rero niwamenye yuko naho wokunda umuntu bimeze gute, ibintu bitazohora biri mu rukundo bishobora guhinduka, uzomenya ingene ukora amahitamo yawe ku buzima bwawe, cane cane bw'urugo canke cane cane y'umuntu mugiye kubakana. Ikaze rero kuri Gifeji, ico ndagusaba raba ko wakoze subscribe kandi ugufyonde na like, nta kintu na kimwe wohomba, ni just tugufyondaho gusa. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, murakoze cyane. Ikimenyetso ca mbere udakwiye kwihanganira na buke buke, canke ikintu udakwiye kwihanganira ku muntu mukundana niyo akigukorera, uzomenye ati iki gihe karageze ko mva mu buzima bw'uwo muntu. Ni umuntu muba muri fiançailles canke umuntu muba mukundana, ukabona hari ikintu mudahurijeko canke murashwanye gato, ukabona aragukubise. Uko vyogenda uko ariko kose niwabona umuntu aragukubise mukiri muri fiançailles, ico ni kimenyetso, ni sinyari kweretse yuko iyo uzoja canke nimwabanaho azogukubita birengeje. Hari igihe umuntu nyene uba muko murashwana ukazubona aradutse agukubise ikofi kandi byitwa ko mukundanye. Ntatekereze kabiri avuga ati uyu muntu ngiye gukubita ikofi, se ndamugaburira, se ndamutunze, se twama dutana muhira, ariko akagukubita ikofi mukiri muri fiançailles. Iki ni kimenyetso simusiga ukwiye gukorera ko nawe umukunda gute. Ukwiye kumenya ngo uyu muntu ankubise ntaratahiwe, ninashikiwe ibintu bizomera nabi, ibintu bizokwigwiza gatanu, parce umuntu ntashobora guhinduka ngo nukubera ko mugiye kubana. Ahubwo umuntu iyo mugiye kubana ageraho akisanzura akakumenyera, hanyuma yangeso yiwe igakura ikaba nini. Rero nibigushikira mu buzima ukundanye n'umuntu ukabona aragukubise, menya yuko umuntu atari mwiza kuri wewe, menya yuko umuntu atari umuntu mwiza ukwiye kubana, parce ni washika muhira azoguhindura ingoma, azogukubita bihagije, azogukubita yivuye inyuma, kuko uzovuga kabiri gusa canke muzoshwana kabiri aca gukubita. Kubera ko abantu bene aba canke abantu bakubitana nta yindi solution babona mu buzima bwawe. Mbere yuko atoye yindi solution abanza kugukubita, akaza gusaba ikigongwe mu nyuma. Ntiyitwaze ngo ni shavu, ntiyitwaze ngo ni iki, no kuvuga ko ni kamere yiwe. Rero nubona umuntu agukora ibi bintu mugikundana ataragutwara, menya ko uyo muntu ukwiye kumuhunga, ukamuja kure, ukarondera urundi, parce ashobora no kukuvunira mu rugo canke akakwiciraho. Ikimenyetso ca kabiri udakwiye kwihanganira na buke buke mukundanye n'umuntu, uvuga uti iki gihe kirageze ko mva mu buzima bwiwe canke uyu muntu siwe naremewe. Nukundana n'umuntu mukaba mubirimwo neza muri seri, hanyuma yaba umukobwa ukamufatira mu maboko y'uwundi muhungu, cangwa yaba umuhungu ukundana uri umukobwa ukamufatira mu maboko y'uwundi mukobwa, yaguciye inyuma umufashe aryamanye n'uwundi muntu, ugenzi uzomenye yuko ari sinyare Imana iguhaye, ari banga Imana ikwibiye, ikweretse ubuzima uzoja kubamwo nivyashika mukabana. Nuwemera ukagenda kubana nawe, uzogende wateguye umutima uvuga ati ivyo ngiye kubamwo ni, parce nimba umuntu mukundana adashobora kukubaha mugikundana, adashobora kugutinya, ataramenya kumenya wese ngo uteye gute, hanyuma ukamufata mu maboko y'uwundi mukobwa canke ukamufata mu maboko y'uwundi musore, kandi byitwa ko mukundanye. Ibi bintu biragoye cyane kubirenza kwa maso, ibintu biragoye cyane kuvyihanganira, kubera ko ikintu kigaragara abahinga bavuga yuko buriya ingo nyinshi ibintu bipfira muri fiançailles, ugasanga umuntu agukorera ibintu nyene urabibonesha amaso ukavuga ati n'urukundo azohinduka, ati yamara iyo umuntu amaze gushika mu rugo yangeso yari afise irigwiza ikahinduka incuro 10 canke incuro 100 kuvyo yasanzwe gukorera, kubera ko uyo muntu yasanzwe afise ako kageso niyagushikana mu rugo canke nimwashika mu rugo mukabana azokwirabika
amezi 2 3 4 umwaka, ariko menya ko iyo ngeso izotegerezwa kugaruka kandi azoyikora yivuye inyuma, kandi wewe ntaco uzogihindura paske uzosanga atakindi uriko urimbura atari umubabaro n'agahinda, uvuga ati ese kwera iki nabanye n'uyu muntu. Niki ikimenyetso kikwereka yuko umuntu numufatira mu maboko y'undi muntu, kandi byitwa ko mukundanye, kandi byitwa yuko mufise ama projet muri ko murateguruka mufatira mu maboko y'undi muntu. Uyo si umuntu na gato wo gutwara, si umuntu na gato wo gushira mu buzima bwawe, kubera ko bizorangira akubabaje. Vyaba vyiza ubu nabiretse ukibandaniza ubuzima bwawe busanzwe. Ikimenyetso ca gatatu ndakwiye kwihanganira mu buzima bwawe, ubonye umuntu mukundana uvuga ati harageze ko ndamuvira mu buzima canke uyu muntu si wanje, n'umuntu akunda gusohoka canke akunda akabare. Nubona umuntu mukundana akunda akabare cyane gusumba ibindi bintu byose, ugasanga umunezero we uri mu kabare, menya ko uyu muntu atari mwiza, kubera ko ibintu bibera mu kabare mwese murabizi. Ibintu bibera mu kabare ni ibintu bitari byiza cyane cyane ku bantu bubakanye cyane ku bagabo. Rero nimba wipfuza kubaho ubuzima wishimye, menya yuko uyu muntu atari mwiza ku buzima bwawe. Kandi ikindi naco, nukundana n'umusore buri munsi akaza kukuraba yasinze cyangwa yaborewe, buri munsi imbere yuko aza kukuraba akabanza kuhoregwa, uzomenye yuko uyu muntu atari mwiza na gatoya, paske nimwabana mu rugo muzomenye ko buri munsi azokwamaza yaborewe, kandi buri munsi azokwamaza atameze neza. N'umukobwa nukundana n'umukobwa ukabona buri munsi mujana mu kabare akanywa inzoga nyinshi kukurusha, uzomenye yuko umukobwa atari mwiza kuri wewe, paske umugore umwigisha w'abana bawe, umugore niwe atanga indero ku bana. Rero nimba anywa inzoga kukurusha, ugasanga araboregwa cane mukiri kumwe, ugasanga ni wa muntu abaregwa agata ubwenge utaramushira mu rugo, menya yuko ni wamushira mu rugo ibyo bintu bizokwigiza gatana. Azonywa arareyo, azonywa avuga ati ndafise umugabo araza kuntarika, azonywa akora amabara avuga ati ubuwe nararushitsemwo, ibintu nk'ibyo. Rero iki ni ikimenyetso cerekana yuko udakwiye gutwara uyu muntu mu buzima bwawe, nimba ushaka kugira urugo rwiza cyangwa nimba ushaka kugira amahoro mu rugo no kugira urugo rwiza. Ikimenyetso cya kane uzobona ku mukunzi wawe, simusiga ukavuga ati uyu muntu nubwo tugiye kubana cyangwa uyu nawe no mu mwanya bizogorana mu rugo, ni wa musore akunda kuvuga ngo mama yavuze, ba basore ba mama, ugasanga ibintu byose umubwiye abanza kuja kubaza mama wiwe. Menya yuko wewe mukobwa nugenda kubana n'uwo musore utazoba wubakanye n'umugabo, ahubwo uzoba wubakanye na nyoko bukwe, paske ibintu byose niba azovyiyumvira, ibintu byose niba azodesida, akageza naho azoza mu rugo akavuga ati ibintu bipanze nabi, je nshaka bimeruko, kandi atayihaba. Kubera ko umusore usanga ameze uko, ukunda gusanga ari wa musore ibintu byose abanza kubaza mama wiwe, ugasanga n'ikintu mwokwicara mukavugana akacavuga ati reka ngiye kuvyiyumvira, kumbe agiye kubaza mama wiwe. Rero umusore ameze gutya kenshi biba bigoye ko yifatira imyanzuro mu rugo rwiwe, kandi ugasanga wewe uriko uramuhanura ikintu cyiza cyangwa kumubwira ikintu cyiza, ariko ugasanga kubera ko arindiriye mama wiwe aze kuvuga ijambo rya nyuma, bigatuma mubaho mu buzima bw'induru, mubaho mu buzima meze nabi. Rimwe bishitse umugabo wawe akakumvira, nyoko uko agatangura kugushira ku rugamba avuga ngo umwana we waramuroze, kera yaramwumvira ariko ubuye kuvaho ziriye mu rugo rwabo canke mu buzima bwiwe akimwumvira, usange ubayeho mu nduru mu rugo, kubera ko ni ibintu byatanguye kubaho muri fiançailles, ni ibintu yatanguye kukubwira muri fiançailles, mugabo wowe niba yabaye agaciro kubera tubyita urukundo ngo ni impumyi n'iki, ariko kirazira kuja mu rukundo buhumyi. Hari ibintu bimwe bimwe ukwiye gukanura muri iyi minsi tugeze mu gakanwa, ukavuga ati iri kosa ndaribonye, ntegerezwa kurikorera ko, kubera ko n'ubuzima bwanje bw'ahazaza canke n'ubuzima bwanje bwose bw'imbere nzoba ngiye kwica. Ikimenyetso cya gatanu uzobona ku mukunzi wawe ukabona ati umuntu si mwiza ku buzima bwanje, ni igihe ukundanye n'umuntu ariko ukabona asuzugura abandi bantu bose, ariko ugasanga yubaha wowe wenyene. Akenshi ukunda gusanga abantu bavuga ngo ifoko ubaha umuntu mukundanye, ariko kugira ngo umenye ico umuntu ari nuko ateye uzomubonera mu bantu bo hanze ingene yitwara. Ashobora kuba kubaha kubera gukunda, ashobora kuba kubaha kubera byitwa yuko musohokana canke mukundana, ariko ugasanga umunsi mwatandukanye cyangwa umunsi mwashwanye gato, ukazusanga ni wewe ariko arabigirira kagasuzugura igiye abandi bantu bose, kuko ni kamere yiwe ariko abigira. Uzogende urabe ukuntu umuntu mukundana mwasohokanye afata umuserveri, kuri afata umuserveri mu gihe nawe ari kubura umuserveri niko ari kugufata. Bivuze ngo rero nta hantu hamwe mutandukaniye n'abandi bantu. Umunsi yakwanse cyangwa umunsi byagenze nawe mutumvikanye, azogufata nkuko
afata bari abantu. Rero nimba wemera ko usuzugurwa uzobane n'uwo muntu, ariko udakunda agasuzuguro uzumenye yuko uyu muntu atari mwiza na gato, kubera ko iyi kamere iragoye gukira. Abantu cyane basuzugura abandi, abantu biyemera cyane, ibi bintu biragoye yuko bigira gute bikira, parce niko baba bateye kandi baba babona yuko ibintu byose babishoboye. Niyagushira mu rugo canke nimwabana azobona neza yuko nawe atacumaze, ahubwo ari impuhwe yakugiriye, ahubwo ari uko yashatse kukugirira neza mu buzima. Rero uzirinde uyu muntu abona kugutwara ko ari ineza yakugiriye canke kubana nawe ari amahigo wagize canke ari impuhwe yakugiriye, atumva neza yuko ari urukundo rwabahuje, atumva neza yuko nawe yagize amahirwe yo kukuronka. Uyu muntu nawe uzumwirinde cyane. Ikimenyetso ca gatandatu arico ca nyuma, aho kibona n'umuntu mukundana uzumenye yuko atari umuntu mwiza wo kubana nawe, ari ikimenyetso simusiga yuko ukeneye kuva aho hantu, ni gukundana n'umuntu yikunda. Ari abantu usanga bikunda ibintu byose bashaka ko biba kuri bo, akantu keza kose abashaka yuko kaba kuri we, ugasanga ni wa muntu mukundana yamana umushiha avuga akubwira ngo banaka vyagenze uko, banaka vyagenze uko, kubera iki bitaba kuri jewe. Ugasanga wewe rimwe ntanakwiyumvira ko ahubwo yiyumvira ibyo umuha kugira ngo abone ko ari igitangaza. Uyu muntu biragoye guhaza umutima wiwe, kandi uyu muntu biragoye kubana nawe, parce n'akantu keza kazokuba ko uri umugabo we canke uri umugore wiwe, azoguma yumva yuko ari wewe kari gakwiye. Ari promotion mu kazi ukambwira ati mukunzi wanje narose promotion, akavyemera akavyakira, mugabo muri wakumva neza yuko ati kubera ko inani umugabo wanje aronka promotion je sindayironka, kubera iki bitabaye kuri jewe, kubera ko umugore wanje aronka promotion sindayironka. Uyu n'umuntu wo gutinya cyane rero mu bantu bose, parce uyu muntu ari tayari no gutanga ubuzima bwawe kugira ngo babeho yishimye. Ni ba bantu usanga yikunda ku rugero ashobora kureka ibintu byose bikagenda kugira ngo we abeho yishimye. Abantu bameze nk'abasirikare, bameze nk'abanyepolitike mu buzima bwabo, arakubera injyajya kugira ngo we abeho yishimye. Ugasanga agenda kuvuga n'ibindi bintu bidakwiye, ati umugore wanje meze uku, iki n'iki, ujya ntimuha akazi meze uku nuko, kugira ngo yumve ko aguma hejuru yawe. Naho mwa mudafise akazi mwese ukumva yuko ari ahantu warose akazi akumva ko udoca umusumba, ashobora kugenda kukuvugira nabi kugira ngo mugume kuri level imwe, ntabone wateye imbere nawe udateye imbere. Niwe n'umuntu wo kwirinda cyane mu buzima bwawe. Wakoze kumviriza iki kiganiro, je wumva ni Logic kuri G4G, mbandanya mukora subscribe, murakoze cyane.